Abategetsi b'u Burundi ntibariko barumvikana canke ngo bahuze ku birego bariko barashinja igihugu c'abanyi c'u Rwanda. Nyuma y'uko rero turiko turasatira ibihe bidasanzwe, Lady Tabara yongeye kugabamo ibitero mu misi iheze ndetse no mu mwaka uheze mu matariki nkaya ngaya. Abategetsi b'Abarundi vy'umwihariko botanguye kugenda bagaragaza ko bafise impungenge z'uko Uburundi bushobora kongera kugabwa ibitero biremere cane n'uyu muhari w'abaroberi wa Lady Tabara. Benshi bongeye kugoroka ku vyabaye mu mwaka uheze ndetse no mu ntanguro z'uyu nguyu, ibyatumye leta y'u Burundi yongera gushimangira ndetse no kongera kugara imipaka ibahuza n'igihugu c'ababanyi c'u Rwanda. Evariste Ndayishimiye yongeye kumvikana arashimikira avuga yuko Lady Tabara ibaho ndetse ari umugwi wa Robert, ariko kandi yongera kumvikana yuko uwo mugwi ashimangira yuko ucumbikiwe n'igihugu c'ababanyi c'u Rwanda ndetse u Rwanda ariko ruhereza ibikoresho ndetse n'imyimenyerezo. Aya ni amajambo akomeje kugenda aravuga ndetse yasubiyemo neza nk'uko yavuze by'umwihariko ubwo yagezaga ijambo ku banyagihugu mu mwaka uheze nk'uko vyoma biratangazwa. Ibige rero by'umwihariko ntibyiriko birumvikanwa ku bategetsi bamwe na bamwe, cane cane nk'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Nyiriteka Reverend Ndikuriyo, abo yaje kugenda ashimangira yuko rero by'umwihariko ibiriko birabanga mu Burundi ndetse n'ivyabaye ataruhara u Rwanda rubarizwamo canga se gwagwara bigizemo. Uburundi rwamaze igihe rero burashinza u Rwanda kugira uruhara mu bikorwa bigiye bitandukanye byo kugerageza guhungabanya umutekano u Burundi, ariko kandi u Rwanda rukabihakana rukavuga yuko ari ahubwo riko rurashinza Burundi by'umwihariko gukomeza gukorana n'imihari igiye itandukanye yiganjemo yagize uruhara by'umwihariko ubwo bagize ihonyangwa by'umwihariko ryabo mu bwoko bw'abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Bivuga ko mu Burundi by'umwihariko habarizwa imihari igiye itandukanye igwanya ubutegetsi bw'u Rwanda irimo nka FRN ndetse na FDLR nk'uko vyoma biratangazwa. Ibingibi ubwavyo rero by'umwihariko gukomeza kwitana ba mwana, benshi mu basesanguzi bavuga ko bishobora kuzobyara ingwano mu gihe atacaba gikozwe. Mu nyuma yo kunanirwa kugira ikibaho rero by'umwihariko ndetse no kumvikana, leta y'u Burundi yarafashe ingingo yo kugara imipaka yo ku butaka yose. Cyakora iyo mu kirere irakora kuko bivuga ko rero indege z'u Rwanda zishobora kugwa ku butaka bw'u Burundi, cane cane nka Rwandair isanzwe irakora ingendo zo gutwara abagenzi, ikaba yokoresha ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye. Evariste Ndayishimiye amaze imisi by'umwihariko ariko arumvikana nyene ariko arashinza u Rwanda kugira uruhare mu bikorwa ndetse ubu ngubu akaba yongeye gushimangira ko by'umwihariko u Rwanda ruriko rurategura ibindi bitero biremere cane bishobora by'umwihariko kuza kwibasira icyo gihugu cane cane mu mpera z'umwaka ndetse no mu gihe bariko by'umwihariko barategura amatora yimirijwe nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. U Rwanda ntiruragira by'umwihariko nk'uko biriko biragaragara canga se nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa, amakuru akomeza kugenda aradusumira canke amakuru akomeza kugenda aratugeraho by'umwihariko akaba akomeza kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko by'umwihariko u Rwanda rukomeje kugenda by'umwihariko rurashinzwa ibirego bigiye bitandukanye, mu gihe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo nabo bakomeje kugenda by'umwihariko barashinzwe u Rwanda kugira uruhara mu kugerageza guhungabanya umutekano w'icyo gihugu biciye muri M23. Benshi baravuga yuko rero mu nyuma yuko Burundi ndetse na Kongo bamaze kuba abanywanyi ndetse bakaba nk'agati gakubiranye, barahuje imigambi ndetse n'ibirego bariko baragiriza igihugu c'ababanyi c'u Rwanda. Ni nako kandi ibyo bihugu byombi bifatanyije mu bikorwa byo guhangana ndetse no gufatanya n'umuhari wa M23 no mu gufatanya mu guhangana n'umuhari wa M23 nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda aradusumira nuko leta y'u Burundi ikomeje gufata ingingo z'umwihariko nk'iyafashwe n'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Biravuga ko imipaka yose yegerejwe aba FDLR ndetse ikaba yegerejwe by'umwihariko bamwe rero by'umwihariko mu basirikare b'Abarundi biganjemo abafise intwaro ziremere cane ndetse n'ibindi bikoresho bishobora kuba byabafasha mu gucungera ikirere ndetse n'imipaka nk'uko byoma biragaragara. Aya ni amakuru ya bamwe mu banyagihugu rero by'umwihariko begereye imipaka irahuza igihugu c'u Burundi nyine ndetse n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda, aho ariko yaratangazwa byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ibi ngibi rero biratuma u Burundi bukomeza kugenda bwita mu kagozi mu nyuma gutakariza abasoda benshi
mu ngwano zimaze imisi ziriko zirabera ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Turabwireko mu buryo burambuye muri kino kiganiro cyacu no mwanya. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomakomeye cyane akomeje kugenda aravugwa. Mu nyuma y'iko rero inama yagombaga guhuza canga ibiganiro byagombaga guhuza Perezida Kagame ndetse na Perezida wa Kongo Tshisekedi ndetse no Angola byaberaga i Rwanda mu gihugu cy'Angola bisubitswe. Leta ya Kongo yasohoye itangazo kanundura, itangazo simusiga ijyagereza u Rwanda kugishyiraho amananiza ndetse no kwanga kwitabira ivyo biganiro mu gihe Perezida Tshisekedi yari yamaze kugenda arahagera. Ndabaramukije mwese sangwa abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza murerenga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, mwese ndabahaye ikaze muri kino gitondo cyo kuri uno wa mbere aho twatanguye indwi nshasha. Ndabifuriza kuzoyarenkamo ibyiza byose mwifuza. Turabahaye ikaze mwese rero by'umwariko abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye. Twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza. Turi kwa mbere kwigaragaza rya 16 Kigarama 2024. Ndabaye ikaze mwese abatwumviriza bari mu Burundi, abari mu karere k'iyaga binini, abari ku mugabane w'Uburayi, Aziya, Australia, Amerika n'ahandi hose. Ndabahaye ikaze abatwumviriza mwese nga kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho aragaruka ku mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze mwese rero by'umwariko munyemerere tugaruke ku makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa. Niba rubwa mbere ushitse ngaha byonda kwanditse sabone kugira ngo bane natwe gatanu kuri gatanu. Ikaze tuyatangurire mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Harakomeje kuvugwa amakuru menshi cyane ajya atandukanye nkuko biriko biragaragara. Evariste Ndayishimiye akomeje kumvikana mu mvugo ziremere cyane, imvugo zirimo ziragaragaza zinerekana neza ko akomeje kwitegura ingwano, mu nyuma y'ikagaragaza ko yifuza kwihorera, mu nyuma y'ikakomeje kugenda agaragaza neza ko igihugu c'abanyi c'u Rwanda gikomeje kugenda kirategura ibitero biremere cyane bishobora gukomeza kwibasira Burundi. N'amajambo Evariste Ndayishimiye yongeye kugaragaza ndetse yongeye kumvikanamo avuga, ariko kandi akaba ari amajambo atarimo arahuza n'abandi bategetsi bamwe na bamwe. Bivugwa neza yuko abandi bategetsi ngaha mu Burundi by'umwariko basa nabazi neza yuko ibiriko biraba canga se ibiriko birategurwa ngaha mu Burundi bishobora kuzobyara ibintu bikomakomeye cyane, ndetse benshi baragaragaza neza yuko batewe impungenge mu gihe impande zombi zoba zitanye mu mitwe nkuko byoma biragaragara. Evariste Ndayishimiye amaze igihe yagiriza igihugu c'abanyi c'u Rwanda by'umwariko kugira uruhara mu bikorwa bigiye bitandukanye byo kugerageza guhungabanya umutekano w'u Burundi biciye mu muhari w'abaroberi usanzwe uragwanya Burundi wo muri Red Tabara ukorera muri Kivu y'Amajyepfo. Red Tabara ubwayo ishimangira ko atahihuriye by'umwariko n'ubufasha bivuga ko yo bihabwa, ikavuga yuko yifasha ubwayo. Icakora leta y'u Burundi yo ntibyemera, igakomeza kugendera shimangira ko by'umwariko igakomeza kugenda by'umwariko ishimangira yuko by'umwariko bo babafashwa n'igihugu c'ababanyi c'u Rwanda. Amakuru akomeza kugenda by'umwariko adusumira canga akomeza kugenda atugaragaraho by'umwariko tugeraho nuko umwe mubegereye by'umwariko ubutegetsi bw'u Burundi ariko gutangaza yuko rero mu ntara ya Cankuzo by'umwariko ariko arishura ku kibazo yabajijwe kijyanye n'ibitero bimaze igihe byibasira Burundi, nyamara Burundi ntibugire icyo bubikoraho canga se ngo busubize abo bigita boko bo bigizemo uruhara by'umwariko. President Ndayishimiye yaravuze umuhari wa Red Tabara ariko aca ashimikira ijambo ry'iwe by'umwariko ku gihugu c'u Rwanda yagiriza ko rubitse umuhari wico umutwe by'umwariko n'icicaro cya Red Tabara, avuga ko arigo rero rutanga uburyo ibigwanisho ndetse n'inyigisho kuri uwo muhari. Mu majambo yumvikanamo rero ishavu ryinshi, Perezida Evariste Ndayishimiye yarongeye kwerekana yuko by'umwariko u Rwanda ruzobyishura byonzo bikunze. Mu ijambo by'umwariko Evariste Ndayishimiye yongeye kuvuga nanone ritangura umwaka mushasha wa 2024. Perezida Evariste Ndayishimiye yaramaze umwanya munini cyane avuga u Rwanda kandi ashimangira ibyo yari yaravugiye by'umwariko mu yandi madiskuru amwe namwe. Ngamu cyakuzo mbe yarasabye abarundi kumera by'umwariko kumera bagabo by'umwariko kubera Red Tabara isasiwe indava mu Rwanda nkuko byoma biratangazwa. Icakora
ibi ntabwo ariko arabyumvika naho canga se ngabyumve kimwe by'umwariko na Reverend Ndikuriyo asanzwe ari umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Umukuru w'igihugu by'umwariko yaravuze amajambo ateye ubwoba ndetse anakomakomeye cyane, ariko umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yaratanze ikiganiro by'umwariko n'ubumenyesha makuru by'umwariko wacu, ndetse aca aravuga yuko ibyo tanzganzwe na Evariste Ndayishimiye ataho bihuriye ni kuri, aho Evariste Ndayishimiye by'umwariko yabonetse yuzuye ishavu. Reverend Ndikuriyo we by'umwariko yabonetse avuga atuje ibitamenyerewe kuri we. Ikibazo cy'imigenderanire n'u Rwanda yakigize by'umwariko igisanzwe, yaribukije ko rero amateka y'ibihugu y'ibi bihugu by'umwariko yamyemo kuva kera ibihe habamwe rero umushamirana. Reverend Ndikuriyo kandi avuga ko hogumaho by'umwariko ukuganira kw'ibi bihugu maze imigenderanire igakomera by'umwariko kubwiwe. Abahungiye mu Rwanda ndetse n'ibinjira gutera mu Burundi nta byo guta imiragwe by'umwariko ku Rwanda bizobaho by'umwariko bazobagwanya. Yaragize ati umunsi bazoba bakinjira by'umwariko ntituzovuga ngo u Rwanda rubitse umuhari w'inkozi y'ikibi, oya ibindi by'umwariko tuzokwigwariza tubana neza, niko yamara atangaza. Reverend Ndikuriyo yibutsa ko CNDD-FDD by'umwariko yaragwanye imyaka 10 ariko itigeze ifata umutumba numwe u Burundi, gutyo rero by'umwariko arahebuza abandi bose bagerageza gukoresha ibigwanisho ngo basenyore intwaro ya CNDD-FDD ko baca batarabigeraho. Hari benshi batanguye kugenda bagaragaza ko rero Reverend Ndikuriyo nyiniteka asanzwe arongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD by'umwariko yoba yatanguye gukorana n'abakozi b'ikibi kugira ngo ababashe kuba bosambura CNDD-FDD cyangwa se bashe kuba botembagaza ubutegetsi bwa Neva. Kubera iki Reverend Ndikuriyo ageze by'umwariko ahavuga ko ibiganiro byopfuma bibandanyiriza hagati ya CNDD-FDD ndetse na leta y'u Rwanda mu gihe President Evariste Ndayishimiye we rero yemanga ko leta yananiwe. Kubera iki leta y'u Burundi imaze imyaka 2 igwana na Red Tabara muri Kongo nkuko byama biragaragara muri Zavira, ariko ikaba ikomeje kwagiriza u Rwanda. Ubwo koko by'umwariko abagerageje gutembagaza ubutegetsi muri 2015 nibo bakiriko baratwara by'umwariko Red Tabara. Nkuko byama biragaragara by'umwariko leta y'u Burundi irakomeje imigambi yayo, ndetse binavugwa ko ikomeje kwitegura neza kuzohangana n'abazogerageza by'umwariko gukomeza gutera u Rwanda. Icyakora Reverend Ndikuriyo by'umwariko akomeza kugenda agaragaza ndetse anashimangira yuko by'umwariko yiteguye guhangana ku buryo bukomakomeye cyane, ndetse akaba ariko aragaragaza neza yuko by'umwariko mu gihe umuhari uwo ari we wese cange icyo gihugu c'abanyi c'u Rwanda kizogerageza gutera u Burundi by'umwariko ntibazoca baramenyesha u Rwanda, nabo bazotanguza binjira mu rugamba. Hari amakuru avuga ko rero abasoda b'abarundi bakomeje kwisuka ari benshi ku mipaka isanzwe y'abahuza n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda. Biravuga ko leta y'u Burundi ikomeje gukora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo ibashe kuba yokingira umutekano w'abanyagihugu nkuko byama biratangazwa canke nkuko bimaze iminsi biravugwa. Evariste Ndayishimiye yarafashe ingingo yo kugara imipaka, ndetse by'umwariko anagaragaza neza yuko yifuza ko abana b'abarundi by'umwariko bobaho neza batari by'umwariko mu bibazo biremere cyane, ko ariyo mpamvu yavuze ko azokora ibishoboka byose agaca arakingira umutekano wabo. Amakuru yama aradusumira akaba agaragaza ko leta y'u Burundi ikomeje by'umwariko gutegura urugamba ruremere cyane, urugamba bise urugamba rwo kwihorera, ariko kandi akaba atawuzi uwo bazihoreraho. Evariste Ndayishimiye arakomeje kugenda ashimangira ndetse agaragaza neza yuko by'umwariko yiteguriye neza urugamba. Aya majambo arasa nahura neza na President Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, umunywanyi wiwe arongoye igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uyaherutse kumvikana avuga yuko rero by'umwariko intambara ariyo izorangiza n'ubundi ibibazo biriko birabera ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Inama ya batatu yari yitezwe cyane hagati ya President w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na President Félix Tshisekedi wa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse by'umwariko n'umuhuza ariwe President wa Angola Joao Lourenço, ntabwo yabaye nkuko byotangajwe mu gihe yagombaga kuba ku munsi w'ejo ku cyumweru ku igerekerezo rya 15 Kigarama 2024. Mu butumwa by'umwariko ku rubuga nkoranyambaga canga ngurukana bumenyi rwa X yitwa Twitter, ibiro bya President Félix Tshisekedi byarashinjije intumwa z'u Rwanda
kwanga kwitabira iyo nama yari yitezwe kuranguza ingwano mu burasirazuba bwa RDC binyuze mu kuvana ingabo z'u Rwanda muri teritwari ya Kongo mu materitwari za Kongo nk'uko biri mu itangazo rigaragara. Leta y'u Rwanda yavuze ko iyo nama yasubitswe kuko rero by'umwihariko kuwa gatandatu by'umwihariko mu nama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga yabereye Rwanda muri Angola, n'ubundi u Rwanda na RDC byananiwe kumvikana ku kwemera ibiganiro bitaziguye n'umuhari w'inyeshamba wa M23 w'abanyekongo kugira ngo haboneke rero igisubizo ca politike ku ngwano zibera mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi nama yari imaze amezi yaritezwe hagati y'aba bategetsi babanye nabi cyane kuva ingwano yakubura hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'ingabo za RDC mu mpera z'umwaka wa 2021. Mbere ibiro bya Perezida Tshisekedi byo byatangaje ko yageze i Rwanda mu gitondo cyo ku munsi by'umwihariko kugira ibiganiro na Perezida Paul Kagame, aho yari yahageze ku munsi w'ejo ku cyumweru. Kwa gatandatu amatsinda y'impande zombi rero ayobowe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga yageze i Rwanda mu nama ya karindwi yo ku rwego rw'abaminisitiri. Itangazo ry'ibiro bya Perezida wa RDC riravuga ko kuri iki cyumweru cyaheze Perezida wa Kongo na Perezida wa Kongo ndetse na Perezida wa Angola bagiranye inama ukwabo, nyuma bakaza kuyagura by'umwihariko ikajyamo n'intumwa zo ku mpande z'ibyo bihugu nk'uko byoma biragaragara. Kongo ivuga ko by'umwihariko mu nama y'abaminisitiri u Rwanda rwari rwemeye by'umwihariko gushyira umukono ku masezerano, ari uko rero leta ya Kongo yemeye gutegura ibiganiro bitaziguye hagati ya RDC n'abaterabwoba ba M23, ubusabe bwanzwe n'uruhande rwa Kongo. Mu itangazo by'umwihariko yasohoye kuri X, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yaravuze ko iyo nama rero by'umwihariko ntiyajyaga kugera by'umwihariko ku masezerano by'umwihariko kubera inkeke zihoraho z'abategetsi ba RDC barimo na Perezida Tshisekedi bashaka rero guhindura ubutegetsi mu Rwanda. Leta y'u Rwanda ivuga ko rero iteguye kwitabira inama yashyiraho rero inzira ihamye kandi ifatika byo gukemura rimwe rero na rizima ibibazo bikiriko. Ariko leta ya Kongo yaramaganye ibyo ivuga ko u Rwanda rwasabye ku munota rero wa nyuma, bitandukanye n'ibiganiro byabanje. Ivuga ko rero byongeye kugaragaza ko rero by'umwihariko atabushake bwa nyabwo rufise bwo kujya muri gahunda y'ukuri igamije amahoro. Kongo yarasabye amahanga kurufatira ingamba zihamye ndetse n'ibihano biremereye cyane. Yarongeyeho ko kandi igishigikiye bikorwa bigamije kugarukana amahoro arambye mu biyaga bigari binyuze mu biganiro bya Rwanda ndetse na Nairobi. Raporo y'inzobere za ONU yaraha hamwe rero n'ibihugu byinshi byo mu burengero bw'isi rero birashinza u Rwanda gufasha umuhari wa M23. Leta y'u Rwanda ikabihakana yivuye inyuma ivuga ko idafasha uwo muhari kandi ko ibibera mu burasirazuba bwa Kongo rero ari ibibazo by'abanyekongo ubwabo. Ivuga ko bishingiye ku miyoborere mibi ubutegetsi bw'i Kinshasa bumaze imyaka bwarananiwe kuba bwocemura. Muri uyu mwaka raporo y'inzobere za ONU yarashinjije u Rwanda kugira abasirikare bagera ku bihumbi 4 muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo barwana ku ruhande rw'izo nyeshyamba. Iyo raporo inashinza ubutegetsi bw'i Kinshasa gukorana n'umuhari w'inyeshamba z'abanyarwanda wa FDLR urwanya ubutegetsi bwa Kigali ukorera by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko bitangazwa. Umuhari wa M23 kandi urahakana gufashwa n'u Rwanda, ukavuga ko uharanira uburenganzira bwawo nk'abanyekongo biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi. Uvuga ko rero bambuwe uburenganzira n'ubutegetsi bw'i Kinshasa. Ubu ugenzura iyi bice rero binini byo mu ntara Kivu ya ruguru muri teritwari ya Rucuro na Masisi n'ibice bimwe na bimwe byo muri teritwari ya Warikare. Imvugo ya Tshisekedi ku guhura na Kagame rero yaragiye ihinduka ubwo rero yamamarizaga manda ya kabiri nka perezida muri 2023. Yari yavuze ko atazongera guhura na Perezida Paul Kagame ukundi. Gusa mu kiganiro amenyesha makuru b'abanyekongo i Brussels mu Bubiligi muri Kanama uyu
mwaka yaravuze ko ashaka kuvugana na Perezida Kagame afata ko ari we rero ukoresha umuhari wa M23. Yaragize ati icyo navuze nuko rero nshaka kuvugana n'u Rwanda si ukugirana ibiganiro, kuvugana n'u Rwanda kugira ngo mbaze rero bwana Perezida Kagame icyo ashaka rero ku banyagihugu banjye. Ariko nubwo rero aba baperezida bari guhura ubusesenguzi kuri politiki ya RDC, umusesenguzi kuri politiki ya RDC mu kigo cy'ubushakashatsi ku makimbirane International Crisis Group IICG yarabwiye BBC Gahuza akadomo.com kwezi guheze ko bishobora kuzafata igihe kirekire kugira ngo ibiganiro bigere ku musaruro unogeye abanyagihugu kuko rero birimo amacenga. Onesphore Sematumba yaragize ati aho rero bipfira ni henshi. Ubwa mbere no kubona abaganira abajya mu biganiro batemera ko ari bo rero bari mu ntambara, nta kuntu rero by'umwihariko wozana agahenge mu ntambara utagwana. U Rwanda kugeza ubu ntabwo bigeze baremera ko bafise rero abasirikare canga ko bafise n'uruhara mu bibera mu burasirazuba bwa Kongo. Ahandi bipfira nuko rero Sematumba komeza avuga ko ukubona bari abagwanyi ba M23 bo bavuga ko bo bari kugwana kandi bakabigaragaza kandi bakanabyemera, ariko bakavuga ko bo batari mu biganiro. Ubwo rero by'umwihariko niyo i Rwanda bageza aho rero bashyira umukono ku bipapuro aba M23 by'umwihariko baravuga bati twebwe ntabwo bitureba, ntabwo twarebwa n'amasezerano tudafitemo uruhare. Ibi nibyo kandi berutse gutangazwa by'umwihariko n'umwe mu bayobozi muri M23 bwana Colonel Nanga aherutse kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko ibiriko birakogwa n'ibiganiro bibera i Rwanda mu gihugu cangora by'umwihariko imyanzuro yabyo by'umwihariko ataho ihuriye n'umuhari wa M23, mu nyuma y'uko rero bo batigeze baratumirwa muri ibyo biganiro nk'uko byoma biragaragara cange nk'uko byoma biratangazwa. Amakuru akomeza kugenda aradusumira cange akomeza kugenda aratugeraho, akaba akomeza kugenda arashimangira ko uyu muhari wa M23 ukomeje gahunda zayo zo kugwana ndetse ukavuga ko udateze kuzosubira inyuma. Icyakora benshi mu masesanguzi n'abanyepolitike n'ibihugu byo ku mugabane w'Uburaya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barakomeje gusaba leta ya Kongo gukora ibishoboka byose kugira ngo binjire muri gahunda z'ibiganiro baganire n'umuhari wa M23. Kongo binyuze mu bategetsi b'icyo gihugu bo bagaragaza ko badateze kuzoganira n'uwo muhari, bakavuga ko ahubwo bazoganira n'u Rwanda kuko u Rwanda ariko bateye. U Rwanda ruhakana ko rero rwateye Kongo, ahubwo rugasaba Kongo kwitandukanya by'umwihariko no gukorana no gutanga ubufasha n'ibindi bikorwa bimwe na bimwe ku muhari wa FDLR ugizwe n'abakisize bakoze ihwanyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994. Bashimire kubana nanjye 5 kuri 5 dusubira mu masaha ari imbere.